Ndabaramukije cane bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha amahoro y'Imana niyo ndabipfurije mu byanyu no mu banyu ndabaha ikaze muri kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno musi mugira mushikirizwa na jewe Janvier Imana irambona nkaba ari jewe usanzwe ndakibatunganiza kandi nkongera nkakibashikiriza kuri runo rubuga rwitwa Ntambura Data TV. Ndafise amajambo ngomba ko dusangira tuyasoma mu gitabo c'amazaburi, ni igitabo nkunda cane kirimo amajambo atari make kandi ahura n'ibihe bitandukanye abantu tugenda ducamo mu buzima bwacu bwa misi yose. Nigeze gusoma commentaire biblique yoyo yarimwo amajambo avuga ngo amazaburi ngo ni nk'icirore, uko kubera ngo amazaburi ngo iyo umuntu ayiravyemwo uko yoba ari kose, yaba umugororotsi asangamwo ivy'iwiwe, yaba umunyavyaha asangamwo ivy'iwiwe. Umuntu wese yiravye mu gitabo c'amazaburi, yaba uwugowe, utagira shinge na rugero, impfuvyi, umupfakazi, uwurenganywa, uwukeneye ibihe vy'impemburo, uri mu bihe vyiza akeneye gushimira Imana, umuntu wese ngo asangamwo ivy'iwiwe. Rero ngo kugicirora umuntu wese yiravye asangamwo ishusho yiwiwe, ngo n'amazaburi nayo ni kwari. None rero reka dusoma no majambo ni Zaburi ya 26 dusoma ku murongo wa 6 wonyene havuga ngo nzokaraba mu kudacumura niho nzobona gukikuza igicaniro cawe Uhoraho. Dusubiremwo nzokaraba mu kudacumura niho nzobona gukikuza igicaniro cawe Uhoraho. Imana yacu nihimbazwa. Na amajambo dusomye kandi tugomba dusangire muri no mwanya wacu atari muremure. Tubonye no mu mwanditsi w'ino ndirimbo cyangwa se w'izaburi kuko twababwiye ko izaburi ari indirimbo Abisirayeli bagiye baririmba mu gihe cabo ca kahise kabo mu buzima butandukanye, mu bihe bitandukanye bagiye barabamwo. Rero avuze ngo nzokaraba mu kudacumura, kuko mu kudacumura ninakara mu kudacumura bizomfasha, bizonshoboza, bizompa gushira amanga, bizonshoboza gushiruka, novuga ngo gushira amanga, novuga ngo bizotuma nubahuka atabwoba negereze igicaniro c'Uhoraho ndagikikuza. No kuvuga nzoca ndonka assurance totale yo kugira yo kwegera igicaniro c'Imana hanyuma ntange kwimbaza. Muri kahise k'Abisirayeli usomye mu isezerano rya kera usanga ari amakuru menshi yerekana ingene umuherezi iyo yatowe, iyo yahiswemwo, bamuhisemwo niko ngomba kuvuga, kugira ngo bari bazotanga ikimazi kumbure azoshikane ibimazi, azoseruke ahera cane gutanga ibimazi rimwe mu mwaka. No kuvuga yategerezwa kwitunganya cane, akamara igihe agerageza uburyo bwose kuraba ko atakano na kamwe koba katameze neza mu vyo yavuze, mu vyiyumviro, mu vyifuzo, umva akiyeza kugira ngo bikunde ntazogwe ahera. Kuko ngo iyo bishitse akagenda ahera nawe afise ivyaha, burya ngo hari indani ku gicaniro ngo hariho ibimenyetso by'abakerubi, abamarayika bafise inkota gutyaye, vyabonekana ngo ari ibimenyetso ngo. Ariko mugabo kandi commentaire biblique zivuga yuko iyo umuherezi aserutse ahera cane hanyuma akaba afise ivyaha, akaba afise icapfa n'Imana, burya ngo vya bishushanyo, vya bimenyetso, vya bibumbano vyasemboliza abamarayika, abaserafi, novuga ngo bari ayo ku gicaniro, ngo byaca bihinduka abamarayika reyere. Mu yandi majambo ngo nibo bagirana, ngo nibo bamwica, niko commentaire zivuga. Rero yamara igihe yiyeza kugira ngo bikunde ashobore gushika ku gicaniro atanga ikimazi. Yesu nawe igihe ari mw'isi yavuze ku bijanye no gutanga amashikanwa, aravuga ngo niwajana ishikanwa ryawe ugashika hajya nyene, nuvuga ngo ku nkoko urishiramwo, ugaca wibuka yuko hariho umuntu mufise ikintu mupfa, ngo iryo shikanwa ryawe uzoca urisiga ngaho nyene, uca ubanza usubire inyuma ugende utunganye n'uriya muntu mufise ikintu mupfa, hanyuma ubone kugaruka utore ishikanwa ryawe uritange. Muri kino gihe nibaza yuko akanoti kawe wakazanye ugasiga hajyaye, ugarutse ntiwogasangaho. Marambona mu bihe vya deliverance bariko barasengera abantu, hajya usanga kumbure n'abagwaye abadayimoni bakoma induru basubira, abagwaye iki. Muri ico gihe
Mwanumva barongoye amasengesho ya deliverance bavuga ngo umuntu wese yegereze ikintu ciwe, namwebwe mwajaha imbere gusengerwa, umuntu wese azazanye ikintu ciwe, nimba ari sakame, nimba ari telefone, nimba ari bibiliya, ntihagire ikintu usigayo, kuko burya abantu bari ngaha bose naho baje gusenga, burya hari n'abataje gusenga ahubwo bazanwa n'akandi. Imana yacu nidutabare. Rero mugabo ngomba kwerekana yuko na Yesu yerekanye uburemere, agaciro n'ikibanza bidasanzwe uku kwitunganya, uku kudacumura, uku kwezwa, uku novuga ngo kwitandukanya n'icaha bifise ku muntu wese agomba kwegera igicaniro, ku muntu wese agomba gutanga ikimazi. Imana yacu nidutabare. Rero umuririmbyi muri ino ndirimbo yavuze ngo nzokaraba mu kudacumura, niho nzobona gukikuza igicaniro cawe Uhoraho. Mu yandi majambo avuga ngo igihe cyose ntazoba ndumva ku mutima unyemeza yuko nakaravye mu kudacumura, igihe cyose nzoba numva mfise ijwi rinyagiriza ikibi, igihe cyose nzoba numva ko ntemewe imbere zawe, igihe cyose nzoba numva yuko nashingirwa intahe mu mutima yuko amaraso yawe, imbabazi zawe zindiko, nemewe nawe, ntabonekana ko ugucumura, sinzohirahira, sinzubahuka kwegereza igicaniro cawe ngo ntangire kwibimazi. Ewe Uhoraho, Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno musi, nano majambo rero tutagomba guhava tumaramo umwanya muremure. Murabizi yuko kumbure twipfuza kwikiganira igitondo gishasha kitamara umwanya muremure, ariko mugabo tuza no kuvuga ngo gukaraba mu kudacumura ni nkenerwa ku muntu ari mu rugendo ruja mu ijuru, kugira ngo bikunde useruke imbere y'Imana, usenga amasengesho yawe yumvikane, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo amasengesho y'umunyabyaha ni gisesema kuhoraho, ariko mugabo bitavyumvikana ngo iyo atari umunyabyaha amasengesho yiwe ntabigisesema kuhoraho. Mbere nasomye irindi jambo ngo ni muri Habakuki yavuga ngo ngo igitabo iyo abagororotsi bariko barasenga, ngo igitabo kirazingurugwa, hanyuma umva Uhoraho aganira n'abakunzi biwe n'abagororotsi, hame ngo ibitabo bikazingurugwa, hanyuma hakandikwamwo ibyo bariko barasaba. Imana yacu nidutabara. None rero nano majambo nakuze mbona ncaruka gushika mu myaka kanaka, ubu uya biteye ubwoba, kuko kurikiranya amakuru avugwa hirya no hino usanga abantu ibyaha babiririmbana, babisengana, babisigurana, no kuvugishwa bakanavugishwa, bakanavuga ubuhanuzi ko Imana ivuze, Imana igize uko, Imana ihanuye ibi, Imana batumye ibi. Urumva nyene ugasanga umuntu nyene ni hatari. Nigeze kumva muri iyo misi iheze umuntu w'umuprofete, namubonye kumbure, nararose n'umwanya wo kumva ariko arigisha amaso mu yandi turi kumwe kumbure muri eglise. Hanyuma rero muri iyo misi yahera rero nza numva bambwiye ngo hariho abantu yabatije muri ico gihe, ni ukuvuga bamwidogera kubera yuko muri bya nivyo uvuga ngo ndabasengere ngira uku yabaka ibi, akabaka amahera, akagira uko, akagira kuriya, bamubonamwo amanyanga, kugeza naho mbere byagaragaye yuko no muri babandi ahora asengera iyo yaje mu maeglise atandukanye no muri kino gihugu hirya no hino ku isi, aho agenda akorera ibikorwa by'Imana kumbure mu buryo bwo gusigura no kuvuga nyabuhanuzi, nyabo profete nyene, kumbure byabonekanye yuko ari abantu bamwagiriza yuko hariho ibintu ahora basaba, hariho ibintu ahora babaza, hariho ibintu nyene muca mu byumva namwe nk'abantu babigeme, abantu b'abakenyezi, ibintu nyene nk'ibyo kugira ngo bakore ibyaha, basambane, bagirene. Ariko mugabo ugasanga ku gicaniro aratanga ibimazi, aravugishwa, arahanura, kandi ntivyoroshe kumenya yuko umuntu atareka arahanura mu kuri. Rero iminota yacu igomba ihere, tugomba tugarukirize ngaha. Nari ntumbiriye kuvuga ngo rero uko naho urambona byari bimeze muri ico gihe kirenganye, ndabona ko ubu atariko bimeze. Umuntu urasanga yaramenje nk'amaconco ibyaha byinshi by'agahomerabunwa, ngabo ugasanga arabiririmbana, arabisengana, arahagarara imbere y'ishengero. Mugani muri iyo myaka yarenganye
twigishwa, twerekwa, twabwirwa, twahanurwa, twahimirizwa kwihana, kwezwa, gutunganya ingeso imbere y'uko umuntu aririmba. Mbere ukaza n'abakubwira ati wumva yuko bitameze neza mu mutima no kuririmba ntiburi kuraririmba, si vyiza ko woja guhagarara imbere y'ishengero gugabura ivyera vy'Imana kandi uzi yuko hariho ibyaha biri muri wewe. Vyihane hanyuma ukora ibikorwa wemerwa n'Imana. Imana tunedutabara n'amajambo rero reka dusenge Imana yabirotera kiratera yegereza. None rero mbega bimeze gute nawe muri kino gihe? Ubwo by'ukuri uhora wumva yuko utokwegera igicaniro c'Imana nzima utabanje kwezwa no gutunganya ingeso. Uhora wumva yuko ukwiye kubanza gukaraba mu maraso ya Yesu ukibiramwo kugira ngo ubonekane ko kugororoka hama wemerwe n'Imana n'ikimazi cawe n'ibikorwa byawe ukorera Imana bibone kwemerwa. Narinza abone ko guhimiriza ngo uharanire na ntaryo gusenga usaba imbabazi, kwatura ibyaha kugira ngo urushirize kuba imbere y'Imana ataco mupfa nayo, niho bigenda neza. Imana yacu nidutabara. Dusenga Imana. Mwami Yesu, tugishimiye kubwana amajambo twumvise, umuntu wese ayumvise akaba yizeye kandi akaba asanze iyo yabimugora ugasanga yakoze ibikorwa byawe, yashinze intahe, yaririmbye, yasubiriye, ariko mugabo ntigere agira umutwaro wo kwezwa no gutunganya ingeso no kwihana. Rero akaba yahisemo kuvuga ngo Mana mbabarira, nipfuza gushishikara kwezwa no gutunganya kugira ngo mbone gukikuza mu igicaniro cawe, bare gutanga ibimazi, mbone kugabura ivyera, mbone kuririmba. Uyu muntu ahisemo kwihana, mubabarire umweze umutunganye, umwe gushishikara kwemerwa nawe vy'ugomba bizoshikira kutubako. Izina ryawe gira Kristo Yesu na Kristo tuvyizeye. Amen.